umukobwa mwana ngaha yitwa Janine arashimira Imana cyane. Yaje muri kino kibanza amaze imyaka irenga 4 agwaye. Igihe cyose agiye mu maregre yiwe yarababara cyane, yacagwara malaria imisi yose, kandi agiye kwa muganga barayitora iyo malaria. Cyashimira Imana rero amaze kuza muri kino kibanza arabwira umuvyeyi wacu uko bimeze. Amaze kumubwira, umuvyeyi wacu aramubwira ati ako wagwaye kararangiye, ubu uyuge bigiye kwenda neza, ibihe vyawe uzobibamo neza. Ubu uye kuva ico gihe aho yamubwira ijambo gushika n'ubu ubu ibintu bimeze neza cyane mu izina rya Yesu. Amen. Urashobora kuko amashimeshi yamugire neza, nawe iraje kukugira neza mu izina rya Yesu. Ikindi ashimira Imana, hari itariki 25 z'ukwezi kwa kane, umuvyeyi wacu aravuga ati hari abantu kanaka bagiye kuronka akazi. Urashobora kuko amashimeshi nkivuga ko hari abantu benshi bagiye kuronka akazi. Glory be to Jesus. Hallelujah. Amen. Amaze kumva iryo jambo, nawe niwe mutwara yari afise, yarashaka kuronka akazi. Amaze kumva iryo jambo ararigumana. Kuwa mbere niho baciye bamutelefona bamubwira ngo akazi kabonetse, ubu uye ari ku kazi. N'ubu yaje avuye ku kazi, mu kanya gato araza gusubirayo, yavuze ati reka nje hahandi vyaronkera. Hallelujah. Amashimeshi ku Mana yamugiriye neza. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Muba mwese kigona ubutumwa tubashikiriza biciye kuri page yacu ya Facebook na chaîne yacu ya YouTube. Turabasabye mwibuke gukora like kuri page yacu ya Facebook Prophet of Jesus Joshua no kuri chaîne yacu ya YouTube Joshua Prophet of Jesus. Mwongere mu partage iyi video kugira ngo benshi bafashwe. Support Church Delivered Family irongwe na Prophet of Jesus Joshua. Turabashimiye cyane, Imana ibahezagire naho ubutaha.